Hari igihe c'isaha imwe n'igice z'ijoro ryo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 21 mu Kakaro umwaka wa 2024 aho umuhungu azwi kw'izina rya Karimanzira Philbert avuka muri komine Gisuru iri mu ntara ya Ruyigi yashatse gutahana n'inkumi ariko nk'uko amakuru dukura aho mu Gisura bimenyesha ngo uwundi musore azwi kw'izina rya Kadogo avuka mu ntara ya Bubanza yarahakanye ararengwa ko ari we amutahana. Impari ziba ziravyutse gushikaho uwo yitwa Kadogo agandagura Karimanzira umusore w'imyaka 18. Ako kanya nyene Kadogo nyene gukora iryo bara yaciye akomeretsa uwundi musore akoresheje imbugita aca atungwa nayo yameze. Amasoko yacu aho mu Gisuru amenyesha ko intambara yaciye yaduka hagati y'abashaka guhorera uwapfuye. Muri izo mvururu hakaba hishwa abasore batatu bose bavuka mu ntara ya Bubanza bagandaguwe bacumiswe imbugita n'abaje guhorera Karimanzira Philbert asanzwe avuka aho nyene muri komine Gisuru. Babiri mu bagandaguye abo basore barafashwe. Kadogo ariko ari we yanagandaguye Karimanzira Philbert gushika ubu akaba atarafatwa co kimwe n'abandi bagize uruhara muri ubwo bwicanyi. Ayo makuru akaba yemezwa n'igipolisi.